Bagenzi mugira amahoro cyane ndi wa muhungu w'abarundi n'abarundikazi ome dishanjima kano kanya murabona nambaye umupira ndi mu ntara ya Muramvya ahantu hakanye ndi hafi ya komine Kiganda ariko ni muri komine Muramvya nahondi rero nashoboye kuganira n'abantu batandukanye ba kano karere ndaganira n'umu agronome akorera mu karere ka Bugarama zone Bugarama ni komine Muramvya yego rero mu bintu twayaze namawajije uko umwimbu wifashe uko kino gisata cy'uburimyi n'ubworozi cifashe muri kano karere donc ka Muramvya yamijutse arambwira ngo mwisanzwe muri kano karere bisa nkaho uburimyi bwasubiye inyuma cyane mbere ku rugero runini cyane arambwira nkuko ati muri intara yose ahantu azi hagwirizwa imbuto ni Bugarama nyene niho bagira ya selection de semences donc nawe ni nahakora uwo agronome yambwiye ngo ikibazo gihari gituma washaka no mwimbu udashobora kuboneka cyane iruhande yuko harizo ivyo bibanza byo gutegura imbuto bajya bo kugira ngo bagire imbuto ziri selectionné ni hake ntahariho rero ati naho hahari imbuto nabo nyene kugira ngo baronke zijya baza guha abene gihugu baronka nkeya no kuvuga bo baronka amabaze no kuvuga ko bazihabwa na leta no kuvuga kiya gisata cayo ca izabu bagira ubushakashatsi ku biterwa rero bati twebwe iyo tugize demande biza vyacerewe donc wa munyagihugu rero nawe ashaka kurima weca apfa ivyo akoresheje biri hafi donc ni yanantandukanije ati mu bisanzwe iyo umuntu agiye kurima agatera base no kuvuga zijya mbuto ziba zavuye muri izabu direct zitaraca mu ivu kugira ngo baronke ivyuzukuruza bikomoka ku mbuto zijya zirimbuka cyane akarone nimba ari sinzi uwo twariko turaganira kandi ku munsi w'ejo wo mu yindi ntara gato ya Bururi niwe karambira ngo ahantu yateye ibiro amajana 5 yakuye itoni 21 zibiraya mbwa nawe nuko wumve ko yakoresheje iyo base ivyo biri selectionné donc bijya iyo bakoresheje bijya vyatewe bakabikura ku umva byamuka ku bindi donc ivyo bitanga kame mu mwimbo mukeya rero uyu mu agronome wo muri selection de semences we yambwiye ngo ndakoze utwaye igitoke ugiye bwite zawaje donc yambwiye ngo ikibazo gihari nuko nizo mbuto nkeya baronse bakazitanga ku banyagihugu baje kuzirima par exemple batanze ibigori batanze ibiraya no kuvuga yuko ivyo biraya vyeze abene gihugu ntibaje kubibitsa donc nibisubira hahandi bategurira imbuto bica bishoka za Bujumbura bivuze ngo tuzoce twamaturi mu ntanga igihe cyose yes cyo twamaturi mu ntango kubera ko imbuto by'ukuri zica zibura bivuze yuko nko muri intara nasanze abiyangajije kurima ni bakeya cyane sino umuntu wese aracari madukeya yirimira two yirira tu nuko murazi ko ntumunsi abarima imisi yose nibusanga n'ubundi bashonje kandi aribo batugaburira imisi yose rero harakwiye n'ukuri abantu abanyamitahe biyangaje muri kino gisata cy'uburimyi hariho uwo twaberetse muri no ntara nyene ya Muramvya ibugarama no witwa Donatien twaramuberetse afisa amahegitara menshi cyane y'uburimyi mu byo twaberetse harimwo hegitara zirenga 7 zingano mugabo no kuvuga ko uwo ntahagije sina abandi bose barima no wirimira dukeya bikenewe rero yuko hari abiyangaja bagashiramo imitahe by'ukuri yes ikindi hakwizwa gose amakoperative ashobora kurima uburyo buteye imbere bwa kijambere yes abantu iyo bagiye hamwe kameme bashaka gukora ibintu byinshi
mu vyari vyanzanye kandi muri iyi ntara ya Muramvya hariho umurundi aba mu gihugu ca Canada ahitwa Toronto yitwa Alphonse yarashize hamwe abavuka mu tumba biwabo harimva ati nkuwatembere ngashika kure nkarabura ubumenyi ifu kumfasha biwacu kubafasha rero yabashize hamwe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi aca bafashiriza hamwe kuko gufasha umuntu umwe biragoye iterambere ry'umuntu umwe ntigyoroshe gufata mu mugongo muga abantu bari hamwe ari benshi biroroha kandi bari hamwe ari benshi haba hari n'ivyiyumviro vyinshi kameme haba ari n'ama experience atandukanye voilà nuko mugabo kino gisata nimba dushaka yuko Uburundi tuzobona buteye imbere ya 2040 ya 2060 ni ngombwa ko na bino bisata